ubu numva meze neza naje amaguru aboshe. Rimaze kuva mu kwezi kwa kabiri narimboshe amaguru. Ubu byari byaravuye mu maguru biraduga byari bigeze no mu nda. No gushika uyu munsi mu mwanya bansenge ndi kwamba nshimira Imana ibintu Imana inkoreye ubunyene. Ubunyene ngiye mbona baje kunsengera nca mbona ubwo nyene amaguru ntanguye gutambuka numva byimwe byari biboshe mu maguru birabohotse byose. Emwe je nukuri ndumva yuko nkabandanya byose bizohera byose nta na kimwe kizosigara. Ndumva ndizeye byose bizohera. Ariko biraduga byari bigeze mu nda bigeze no mu bigombe kubiduga mu mutima. Harageze yuko no mu nda tana kimwe nshaka kurya. Ariko nkubu numva ubunyene numva mengo numva ndiko ndajugumira nashaka gufungura. No fungura ariko ntanzara nagira. Numva mengo noja ahubwo numva nshaka amazi nonwa n'amazi me. Ariko natemberane ko numva nimviriye ngene nahora niyumvira ngene no kwirukanga nkuko abandi bona birukanga. Cyambona nanje birashobotse muri uno mwanya amen. Nashimiye Imana gose kubona basengeye ubonye nkaca ntambuka. Je nabyumvise mu gitondo ku radio. Radio no kuza mbere yo kuza naje no kuzimira ndahazimira. Ndantera nduga ngera hari ya ruguru. Ngeze hari ya ruguru mu nyuma ndavuga nti ndazindukiye ubusa numva ndarushe ngeze ahantu kugasima nshaka kwicara. Ndavuga jeho nicarira sinza gusubira guhaguruka. Ca ndabandanya. Mbandanije ngeze ngaho hepfo. Sinzi Imana igize ati ngiye kuraba ugende hirya urabe ko wobona. Cyambona abantu bicaye ku ntebe hajya. Ca ndaduga buhoro buhoro. Ca ndaja nsangishika ndicara hajya. Nicaye ngaho rero niho naciye mbona mengo abandi bahaba banyakira. Numva mu mutima wanje numva ndanezerewe. Mbona yuko no guma ngaha. Nezerewe gose ngere nshika muhira nza gushika nishima. Nza kuvugana ahantu mvuye mu masengesho. Ayo masengesho n'umundi wose nzomubwira niyo nabana merewe nawe nzomubwira ni nyaruka ndakwereka ahantu uzosenga kugakira. Haleluya! 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 Amen.